Ndongera ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, amakuru tubategurira tukabashikiriza nga kuri no monesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza, turi kwa gatandatu igenekerezo ry'umunani ruhuhuma 2025. Ndabaha ikaze kuri mwebwe mwese mubana natwe abatwumviriza muri ngaha muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa, ariko cyane twitsa kubiko biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Mu nyuma y'iko rero abategetsi bamwe bitabye amashengesho aremere cyane yarabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse umukuru w'igihugu c'u Burundi akajyana n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, mu gihe abandi bagiye batandukanye baragiye boherezayo canga se aya mashengesho yaragiye yitabirwa n'abatambukanyi babo. Dufatiye urugero nka Perezida Paul Kagame arongoye igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda, amashengesho nkaya yaritabwe n'umutambukanyi we nk'uko vyoma bigaragara mu rwego rwo guhereza agaciro nanone inama iremere cyane yabereye i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Aya mashengesho n'ubundi yo gusengera igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi nka USA National Prayer Breakfast yaritabwe, aho rero ku yindi nshuro umutambukanyi w'igihugu c'u Burundi umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi yongeye guhura n'umutambukanyi w'igihugu umutambukanyi wa Perezida Kagame arongoye igihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Hari byinshi byaragaragaye muri amashengesho nkuko bigaragara, ndetse yaranahawe umwanya wo kuzamura ishengesho nkuko biriko bigaragara. Turaza kugaruka kuri byinshi byaragaragaye muri ano mashengesho, ariko kandi tunagaruke ku mubano wihariye w'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda nkuko bigaragara. Hashize imisi canga igihe kitari gitoya Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda yuko cyoba kiri mu matati canga se kiriko kiragerageza kuba n'ubundi kirashaka kuba acyagira byinshi canga se cyoba gishaka n'ubundi kugira ibyo gihindura canga aho yacyagirije kuba gishaka n'ubundi guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru yoma aradushikira, akaba yerekana ndetse anagaragaza ingene ibintu byaba biriko birakomera gushika no mwanya. Abatari bakeya barerekana ndetse bakanagaragaza neza yuko nyine imigenderanire ibihugu byombi yatosikaye ku buryo bugaragara, aho kushika uno mwanya Evariste Ndayishimiye yoba yaritabye ano mashengesho mu rwego rwo gutinya abandi bategetsi bamwe nkuko biriko biragaragara, nko guhorana na Perezida Paul Kagame aherutse kwagiriza ko yari afise umugambi wo gutembagaza cange wo gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi ndetse no kugaba ibitero mu Burundi. Icyakora abasesenguzi n'abandi bakurikiranira hafi politike baremeza ndetse bakanagaragaza neza yuko ibingibi Evariste Ndayishimiye abivuga mu rwego rwo kwikura mu isoni n'icimwaro, mu nyuma y'ibyo amaze imisi ariko arakora cane ibyo aca arakorera n'ubundi mu bihugu bimwe nkuko biko bigaragara, cyane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yarungitse igisoda ciwe kugira ngo bace baragwanya umare wa M23, aho rero Kongo n'u Burundi bavuga yuko uwo muhari woba uriko urategwa iteka cyangwa urafashwa n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda nkuko biriko bigaragara. Turagaruka kandi ku cyo twakwitega mu nama iremere cyane iriko irabera i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania nkuko biriko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Hari byinshi turaza kwitsaho rero muri iyo ngingo cange ku bigendanye n'uyu mutekano ukomeje kuvugwa haba mu Burundi haba mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko biko bigaragara. Ndabashuje mwese kandi bahaye ikaze bivanye naho muherereye, twizere ko muri amoro kandi mukomeje kumererwa neza cane. Ari ubwa mbere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabishikirize n'ubundi ku banywanyi cange ku nshuti zawe. Ndabaha ikaze kubatwumviriza n'ubundi
ku batwumviriza baraherereye n'ubundi mu gihugu c'u Burundi mu karere mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza muri Gitega ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabifurije ibihe byiza ndetse turanabifuriza kumererwa neza cane. Abari mu yandi makaritsiye no mu mavire no mu bindi bice bimwe bimwe, mwese turabaramukije kandi turabahaye ikaze cane. Turabahaye ikaze kandi abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye ikaze. Aruga mbere sengaha nyine bisonera kwanditse sabone kugira ubane natwe 5 mu makuru tubandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza. Kaze kuri mwese, reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire kubiri ko birabera n'ubundi ngaha muri kino gihugu ca Amerika nk'uko biriko bigaragara. N'amashengesho n'ubundi yitabye, ariko kandi ndashaka kugaruka kuya Brigadier General Gaspard Baratuza, umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi nga mu Burundi, aherutse kwemeza neza ko mu bitaro bya Kamenge bya Giseda nga mu Burundi ho bari karavurirwamo inkomere. Cyakora yaremeje neza yuko abari n'abasoda bamwe bama barapfiriye muri izo ngwano. Icakora ntiyatangaje ibitigiri byabo, ariko yaranavuze yuko atari bitigiri by'umurengera. Gushika no mwanya turabona nga mu Burundi bamwe baraduhereza ubutumwa bugaragaza ndetse bukanerekana neza ko rimwe na rimwe baca baratumwaho na leta canga inzego nkuru z'igihugu z'umutekano kugira baje gushingura niteka abo baraguye muri iyo ngwano. Icyakora benshi ntibajya umunwa mu kwibaza impamvu leta y'u Burundi iyo midafata ingingo iremere cyane yo kuba nyine abanyagihugu bojya mu kigandaro kubigendanye no kuba rero nyine abasoda b'abarundi bari ko baragwa muri no ngwano. Icakora kandi baribaza ingene ibindi bihugu bimwe na bimwe biriko birafata ingingo igendanye no kuba abasoda babo bashobora kuvanwa ku butaka bwa Kongo bakagarukanwa mu bihugu byabo. Twarabahaye urugero nk'akarorero mu gihugu ca Malawi yarafashe ingingo yuko abasoda babo bagomba kugarukanwa mu bihugu byabo, ndetse akiyongeraho n'igihugu ca South Africa canke muri Afrika y'Epfo nabo borafashe ingingo yuko igisoda cabo kigomba kuvanwa muri ivyo bice. Ariko kuri uno mwanya amakuru dufise nuko leta y'u Burundi ikwiratanga ibizega bimwe mu gihe ibindi byo biri mu mafrigo nk'uko bigaragara. Icakora amakuru y'amaradushikira nuko bariko baranategura izindi batayo zishobora kurungikwa muri Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru akomeje kugenda aratugera muri uno mwanya. Umuryango w'umusirikare Bukuru Thierry araherutse guhitanwa nawe n'ingwano ziri muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Bukuru Thierry ni umusoda akiri muto cane, aravuka muri komine Kibago ni mu ntara ya Makamba. Yarinjiye igisirikare mu mwaka uheze, ahejeje imyimenyerezo acarera janwa muri RDC kugwana n'umwari wa MTC. Bukuru Thierry nta nakanya nawe yoba yarahawe ko kuja kuramutsa umuryango ahejeje formation nkuko biko bigaragara. Mu misi yahera rero niho abajyango baronka makuru ku mwana wabo yaguye muri RDC. Umwe mu bajyango aramanuka rero i Bujumbura, baramukundira kuraba rero ku biziga biri rero mu nkambi nkuko biko bigaragara ya Passive batazira gutanamo gutanamo. Arasanga koko rero Bukuru Thierry arimwo rero mu biziga bibitse aho hantu. Igisirikare caciye rero kimenyesha umuryango ko rero kizohamagara rero guhamba canga se gukora amaziko iyo Bukuru Thierry. Azoba kwigenekerezo g'11 Ruhuhuma 2025 mwitongo ry'abapfuye ku Mpanda nkuko biragaragara. Abo umuryango we baragaragaza ko rero nubundi bababajwe no kubona umwana wabo yarapfuye aciri muto cane, ndetse bikaca biramenyekana, ariko leta y'u Burundi nice irabibatangariza. Aya mafirigo y'igisirikare nubundi arabitse ibiziga bingana gute, bizohambwa gutya kugeza ryari, imiryango yoba itaramenyeshwa ko rero abayo babitswe rero ngaho ingana gute. Ibi bintu birateye isoni umusoda araguye ku rugamba, nateye isoni leta nishinge rero umunsi wo kunamira abasirikare baraguye muri RDC. Icyakora akanakamo kamaze imisi karimo karibonekeza mu banyagihugu bamwe. Icyakora kandi leta y'u Burundi nticira byemera, ahubwira komeza kugendera bikora mu ibanga. Ni mu gihe imbonera kure zimwe na zimwe zikomeje kugaragara nabwo nazo mu mwambaro w'igisoda muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko bikomeje kugenda bigaragara, aho gushika uno mwanya nazo zikomeje kurungikwa
hari abanyagihugu benshi batajya umunwa ndetse bariko baranatera akamo General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi baramubaza impamvu ndetse n'ingene atabasha rero kuba nyine yotorera inyishu iki kibazo gushika uno mwanya kandi mu gihe u Burundi buriko buragirizwa kuba rero buriko burapfusha abasoda kurenza abandi bose ndetse akiyongeraho n'ibindi bibazo bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho harakomeje kwibazwa ibindi bigiye bitandukanye cyane n'ubundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho biravuga ko mu mvo z'uko Uburundi bwama buriko burikanga ibitero biremere cyane bishobora kuzobashikira muri Kivu y'Amajyepfo biravuga ko hafashwe ingingo iremere cyane yo kuba igisoda gishobora kuba cyorungikwa izindi batayo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri Kivu y'Amajyepfo harasanzwe habarizwa igisoda c'u Burundi kiganjemo rero ingabo zimwe na zimwe zararungitswe kurwanya umwari wa MTSR akiyongeraho n'abandi bararungitswe muri icyo gice kugira bagwanye umuhari wa Red Tabara mu nyuma y'amajambo Valentin Ndayishimiye herutse gutangaza agasigura yuko yewe afise amakuru yizeye neza yuko iyo ngwano ishobora kuzogera nga mu Burundi hariko harafatwa ingingo zigendanye no kuba yifuza n'ubundi kuba yojyana abandi basoda muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Leta y'u Burundi irafise umugambi wo kohereza izindi ngabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo iherereye mu burasirazuba bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ikigamijwe no kugira ngo rero zirinde rero umujyi wa Bukavu mu gihe umutwe rero witwaje intwaro wa MTSR wagerageza kuwufata rero nk'uko byasobanuwe na radio mpuzamakungu y'Abafaransa RFI nk'uko biko bigaragara. Ingabo z'u Burundi ziriyongera kuri batayo yose amakuru rero akavuga yuko mbere yo kohereza muri RDC mu misi ibiri ishize rero zabanje nyine guhurizwa mu kigo giherereye muri zone Gatumba hafi y'umupaka uhuza Burundi na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Iyi batayo izaba iya 16 y'ingabo z'u Burundi iri muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022. Ubwo rero ubuyobozi bw'ibihugu byombi rero n'ubundi bwagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu kugwanya imyera yitwaje ibirwanisho muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zose zarabaga muri Kivu y'Amajyaruguru zaramanutse muri Kivu y'Amajyepfo mu nyuma yo gutsindwa na MTSR zijya gukomeza ibirindiro by'ingenzi cyane birimo ibya Kavumu ahari ikibuga c'indege nk'uko biriko bigaragara. Ubwo rero izi ngabo ziyobowe na Brigadier General Posiyeri Hakizimana uzwi nka Migi zakurwaga muri Kivu y'Amajyaruguru byorohereye MTSR gufata umujyi wa Sake n'uwa Goma. Ubu rero biravugwa ko uyu muhari witwaje intwaro uzafata Bukavu mu gihe ibirindiro byabo byakomeza rero n'umuri kugabwaho ibitero nk'uko biriko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko n'ubundi nga muri iyi Kivu y'Amajyepfo nayisumbirijwe ndetse ishobora n'ubundi kuba yogabwaho ibitero biremere cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe ibintu bikomeje kugenda bigaragara ubuyobozi bw'umuhari witwaje ibigwanisho MTSR bwaratangaje ko leta ya RDC canke Republika Iharanira Rusange ya Kongo ariyo yatorokesheje imfungwa zirenga 4,400 zari zifungiye muri gereza nkuru ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma. Namakuru yatanzwe na Guverineri Musha w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Buramatari Bahati Elasto Musanga Joseph nyuma yo guhabwa rero izo nshingano ku mugaragaro kwigenekerezo rya 6 Ruhuma 2025. Amashusho yarakwirakwiye ku mbuga ngurukana bumenyi kwigenekerezo rya 27 Nzero 2025 ubwo MTSR yarafataga umujyi wa Goma. Iki gisagara ca Goma nyine yaragaragaje imfungwa nyinshi zisohoka muri gereza nkuru rero zisakuza. Buramatari Bahati rero aganira na mama ubwo agasaba yaragize ati umujyi rero wa hano urimo ibibazo bitatu. Icambere hari ingereza rero yarimo abicanyi, abo bicanyi rero bose barafunguwe bari bamaze bari hanze baratorotse, leta yarabafunguye mbere yuko rero tugera ngaha Igoma. Uyu Buramatari kandi n'ubundi yaranatangaje ko ubuyobozi busha bwa Kivu y'Amajyaruguru bugiye gukorana n'inzego z'ibanze rero kugira ngo bufate aya mabandi yose ashaka guhungabanya umutekano arimo rero n'izi mfungwa zaraturutse muri ingereza
neza aya munzenze nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe iyi ngereza rero bivuga ko yari irimo imfungwa nyinshi nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, ndetse batari bakeya bakaba bagaragaza ko iyi ngereza ari isanzwe ibarizwamo abatari bakeya. Ntacyo n'ubundi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iratangaza ku bigendanye n'iki kibazo, cyane cyane nka Constantin Mutamba asanzwe ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu yarakunze kumvikana mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye yibasira ndetse anagaragaza ibikorwa bimwe na bimwe by'umwari wa M23. Uyu yarumvikanye kandi ndetse anagaragaza neza ko yiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo gahunda za leta zibashe kuba zogenda neza, ariko yaranumvikana ko ari umwe agomba gushira mu ngiro ibigendanye n'igihano cy'urupfu icakora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntacyo byigeze biratanga ibyatumye umwari wa M23 ubasha kuba wo kwigerura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kugeza ubu M23 yarashyizeho uburongozi bumwe na bumwe bugiye bitandukanye, haba mu gisagara ca Goma n'ibigwati bigikikije. Mu kanya turagaruka ku by'ibanze byagaragaye n'ubundi muri inama yahuje abategetsi bagiye batandukanye.